utavuga rumwe na leta Pakistan akaba yaranahoze n'umushikiranganje wa mbere Imran Khan yarashwe agakomere kari mu myerekano yabaye ejo kuwa kane. Yavuze yuko yaramaze igihe azi yuko hari umugambi wo kumwica. Aho yashikiriza ijambo kuri televiziyo ari mu bitaro i Lahore, yavuze yuko abantu babiri bitwaje inkoho aribo bamugavye ko ico gitero ciciwemwo umuntu umwe mu bamushigikiye, abandi benshi bagakomereka. Bwana Khan yarashwe mu kuguru. Umushikiranganje wo muri leta Pakistan yabwiye BBC ko yiyamirije ico gitero, ariko anagaya Bwana Khan mu kuvuga yuko yavuze amajambo arimwo ugwanko, anavuga yuko ngo imyerekano barimwo ari jihad. Inama nshingamateka y'Ufaransa yahagaritse ibikorwa vyo kuri uno wa kane nyuma yaho umushingamateka wo ku ruhande rugira ko vyiyumviro bikaze vyo gushira imbere inyungu z'igihugu canke extreme droite ateye hejuru mwijwi agira ati subira muri Afrika, igihe uwundi mushingamateka w'umwirabure yariko arashikiriza ijambo. Ivyo yavuze vyiyamirijwe n'umushikiranganje wa mbere Elisabeth Borne. Yavuze yuko amacakubiri afatiye ku rukoba atakibanza afise mu Faransa. Ni inkuru ya Warren Bull mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Ibyo byabaye ubwo Carlos Martin Bilongo, umushingamateka wo ku ruhande rushigikiye impinduka, yabazaga guverinoma ku bijyanye n'abimukira batabariwe mu nyanja mu minsi ishize. Grégoire de Fournas, umudepite wo mu ishaka rya Rassemblement National, yahise ashirijwe hejuru avuga ati subira muri Afrika, bituma perezida w'inteko ahagarika inama. Bwana de Fournas yahise asaba imbabazi, atangaza ko amagambo ye atarayo kwibasira Bwana Bilongo ubwe, ahubwo bireba abimukira bagerageza kwinjira mu Burayi banyuze mu nyanja. Cyakora Bwana Bilongo wavukiye mu Faransa yamaganye ibyavuzwe, avuga ko biteye isoni. Ubwimukira ni ikibazo cya politike gikomeye mu Bufaransa. Guverinoma ya Macron ikaba yarijeje guhangana n'icyo kibazo mu buryo bukarishye. Umukuru w'igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo yahamagariye ugwaruka gushinga ico yise imigwi yo kwirarira mu ntumbero yo guhangana n'ingorane zitewe n'umugwi w'inyeshamba wa M23 mu buseruko bw'igihugu. Perezida Felix Tshisekedi yagiriza u Rwanda gufata mu mugongo abo bagwanyi, ibintu u Rwanda guhamye ruhakana. Mwijambo yashikirije riciye kuri televiziyo yavuze ko Kigali ifise umugambi ufitiye na Kongo umugambi ubutare bwa Kongo, ikaba kandi ngo inafise intumbero yo kwiyagurira muri ico gihugu. Ibihugu vyo mu karere harimwo na Kenya byaratanguye kurungika abasirikare kugwanya izo nyeshamba ziheruka kugaba ibitero. Aya na makuru ya BBC. Igisirikare ca Korea y'Epfo kivuga yuko carekuriye indege zacu z'intambara mu kirere nyuma yo kubona izindi ndege z'intambara za Korea ya ruguru zishika 180 hafi y'urubibe ivyo bihugu bibiri bisangiye, zikahamara amasaha atari make. Vyinshi ni mu nkuru ya Nick Marsh ari ku mugwa mukuru wa Korea y'Epfo Seoul, mushikirizwa na Prime Ndikumagenge. Nta ndege yajabutse umurongo wa gisirikare uri hagati y'ivyo bihugu. Hafi cyane indege za Korea ya ruguru zashitse ni kilometero 20 mu buraruko bw'ako karere k'urubibe. Ariko ubu bubaye ubwa kabiri mu kwezi kumwe indege za Korea y'Epfo zihagurutswa ikitaraganya kugira zisubize ivyari bishitse. Imbere yuko zihagurutswa, izo ndege zari zisanzwe mu myimenyerezo Korea y'Epfo iri kwirakorana n'ingabo zo mu kirere za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ivyo Korea ya ruguru ifata ko ari agasomborotso. Icuka ni kibi cyane muri ako karere ka Korea. Kuwa gatatu Pyongyang yarashe mw'ibahari igitigiri ca mbere kinini gushika ubu c'ibisasu vya misile ku munsi umwe. Ejo naho yagerageje misile yambukiranya imigabane, ico bita misile ballistique intercontinental, ariko yo bivuga ko itakoze uko vyari bitegekanijwe. Abajejwe intwaro mu gihugu ca Kenya bavuga yuko ibihumbi vy'ibikoko vyo mw'ishamba birimwo inzovu zirenga 200 vyapfuye muri uno mwaka kubera uruzuba rw'umurengera. Umushikiranganje ajejwe ubukerarugendo hamwe n'ibikoko vyo mw'ishamba Penina Molanza yavuze ko ivyo bikoko cyane cyane birisha vyapfiriye mu maparike y'igihugu kubera kubura amazi n'ubwatsi. Yavuze yuko ivyo bikoko birimwo imparage zirenga 500 na zebre zishika hafi 400. Ubwo bushikiranganje ubu buriko burasaba kuronswa amazi n'umunyu wo kurigata vyo gufashisha ivyo bikoko mu bice bigeramiwe. Ishiramwe riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch rivuga yuko ryumijwe n'ikete ryanditswe n'ishiramwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA rihamagarira amakipe zo kwitabira ihiganwa ry'igikombe c'isi ryimirije mu gihugu ca Qatar
kwibanda ku mupira w'amaguru, politike bakayishyira ku ruhande. Bimwe mu bihugu bizoja muri iryo higanwa vyariyamirije kuntu Qatar yafashe abakozi b'abimukira hamwe no gukumira abahuza ibitsina bimwe. Ariko ikete rya FIFA ryavuze yuko amakipe y'ibihugu yarakwiye guhagarika ivyo kwivanga muco yise buri ngengabitekerezo canke urugamba rwa politike. Yavuze ko atabantu na bamwe canke umuco canke igihugu bisumba ibindi. Ihiganwa ry'igikombe c'isi rizotangura itariki 20 z'uku kwezi kwa 11. Urakoze Robert Patrick Misigaro kuri aya makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera Kinshasa aho Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahamagariye urubyiruko kwinjira mu gisirikare cy'igihugu kugira ngo gishobore guhangana n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Yavuze ko bashyigikiwe n'u Rwanda. Mu ijambo rye ryanyuze kuri televiziyo ya leta, Tshisekedi yavuze ko u Rwanda ngo rwitwaza ikibazo cy'umutwe wa FDLR kugira ngo rubone uko mu magambo ye rusahura umutungo kamere w'amabuye y'agaciro mu gihugu cye. Ariko yanahamagariye guhagarika amagambo y'urwango no kwibasira abavuga Ikinyarwanda muri Kongo. Avuga ko ababikora bazahanwa bikomeye. Inkuru irambuye yateguwe na Yusufu Mugenzi. Perezida Tshisekedi yongeye gushinja u Rwanda ko rufasha umutwe wa M23 ruha abantu n'ibikoresho. Mu kwikika inyuma yo kwitwaza ko FARDC ishigikiye FDLR, u Rwanda mu by'ukuri rugenzwa n'agatima ko kwigarurira ikindi gihugu rugamije kudutwara ubutare bwacu, kugira rero bishoboke rutera akajagari mu buseruko bwa Kongo kugira ntiharangwa amahoro, gutyo babandanye gukora ubwicanyi. Yavuze ko kugira ngo ikemure ikibazo cyo mu burasirazuba bw'icyo gihugu yahisemo gushyira imbere inzira ya diplomasi, atari ko kugeza ubu ntiratanga umusaruro. Kuri iyo ngingo yasubiyemo inama zitandukanye yagiranye na Perezida Kagame w'u Rwanda hamwe n'inama z'ibihugu by'akarere. Atariko kugeza ubu inzira diplomasi ntiratanga umusaruro ufatika ku rubuga. Akaba ariyo mpamvu yahamagariye urubyiruko kwinjira mu gisirikare kugira ngo barwanye intambara igihugu cyashuzwemo n'abaturanyi. Yasabye abakuriye ingabo mu ntara zose 26 zigize Kongo kwihutisha igikorwa cyo kwinjiza urubyiruko mu ngabo. Mu kwishura ku byo urwaruka rusaba, ndabahamagariye kwiyegeraniriza mu migwi yo gukizura mu ntumbero yo gushigikira no gufasha igisirikare mu kurangura amabanga yacu ahambaye. Akanina ko karyo ko kugabisha ibihemu byaba mu gisirikare canke mu basivile bifasha umwansi. Bazokurikiranwa hisunzwe amategeko, baronke igihano kijanye n'iyo nyifato. Mu gusubiramwo gushimangira kamo nteye urwaruka rufise uwo muhamagaro, ndabasabye kwitaba ari benshi kwinjira mu gisirikare. Perezida Tshisekedi yanahamagariye guhagarika amagambo y'urwango no kwibasira abavuga Ikinyarwanda muri Kongo. Yavuze ko ababikora bazahanwa bikomeye. Twagerageje kumenya icyo u Rwanda ruvuga kuri ibyo birego bya Perezida Felix Tshisekedi, ariko ntabwo biradukundira. Hagati aho uwari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta watowe kuba umuhuza ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo kuva akiri ku butegetsi, uyu munsi kuwa gatanu yari Bujumbura aho yabonanye na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ufite amabanga yo kubura umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kanya gashize byasohoye itangazo risoza iyo nama. Iryo tangazo rikavuga ko inama hagati ya Perezida Ndayishimiye na Bwana Kenyatta yibanze ku ngingo yo gushakira umuti ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Mugenzi wanjye Sirake Muhawe nayo ukorera mu biro bya BBC i Nairobi yasobanye iryo tangazo, hanyuma tuvugana mu kanya ntangira mubaza icyo bavuze kuri icyo kibazo. Mu itangazo bashize ahabona inyuma y'uwo mubonano bavuze ko bashimikiye cyane kwihweza ingene intambara ya M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo yasubiye gusutama igasubiza inyuma n'intambwe bari bateye ko no kuvuga aho imigwingo yitwaje ibigwanisho mu biganiro bari bagiraniye yari yemeye kubishyira hasi hama bagatora inyisho mu mahoro. Abo bategetsi rero
bakaba baciye basaba ko imigwi yose y'abanyamahanga yitwaje ibirwanisho isubira mu bihugu yajivamo. Usibye kubisohora mu itangazo, hari ibisobanuro batanze by'ukuntu bizagenda? Hari ikiringo batanze? Nta kiringo batanze, ariko bashinze ko hagiye kuba ibindi biganiro i Nairobi itariki 16 z'uku kwezi. Gishasha muri ibyo biganiro nuko ngo hazoba batumiyemwo abarongoye abandi mu mibano bita nk'aba chef traditionnel, kuko bavuga ko bikenewe ko muri iyo nama hazoba harimwo abantu bose bafise ico bahuriye ko niyo ntambara. Ko mu nama yaherukaga kubera i Nairobi ku kibazo cya Kongo nyine hari hemejwe ko ibihugu bigize umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika EAC byohereza ingabo zo kurwanya iyo mitwe yitwaje intwaro, kandi Kenya ikaba iherutse no kohereza zimwe mu ngabo zayo. None ntacyo Uhuru Kenyatta na Evariste Ndayishimiye bavuze kuri icyo kibazo? Nk'uko bivuze, Kenya iherutse kurungika ingabo zigiye muri ubwo butumwa bw'ishirahamwe y'ibihugu byo mu buseruko bwa Afrika, ariko igihugu cya mbere cyatangiye kubarungika n'u Burundi, ko Uganda yo yavuze yuko basanzweyo. Ibyo rero babivuganye Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, baramutswa East African Community, nuvuga ishirahamwe ry'ibihugu bihurikiye mu karere ko mu buseruko bwa Afrika, hamwe na Uhuru Kenyatta yahora arongoye Kenya. Bakaba bashimye mbere yuko ibyo bihugu ko ari bitatu byamaze gukora ico gikorwa, ariko baca bahamagarira ibindi bihugu bisigaye ko navyo byonyarusa kugira ngo birungike abo basirikare kugira ngo batuze iyo migwi yitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bwa Kongo. Siriya Kamuhawe nayo mnyamakuru wacu mu biro bya BBC i Nairobi. Turacyari kuri icyo kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Ishami rya Loni rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi OCHA mu magambo ahinnye riravuga ko abantu bagera ku 180 bamaze kuvanwa mu byabo mu byumweru 2 gusa kuva imirwano yongeye kubura mu karere ka Rucu. OCHA iravuga ko abagizweho ingaruka n'iyi mirwano biganjemo abagore n'abana, kandi ko hari impungenge zo kubagezaho imfashanyo cyane cyane mu gihe intambara irimbanya. Navuganye na Yvon Edunu, akaba ashinzwe itumanaho muri OCHA, mubaza uko ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ibintu biteye umutima uhagaze cyane, kuko izo ntambara zasubiye kwaduka zatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunga ingo zabo muri teritware ya Rucuru. Tugereranya yuko abantu bateshejwe izabo bangana n'ibihumbi 180 kuva ku itariki ya 20 ukwezi kw'icumi. Abagore benshi, abana benshi, abantu benshi bahungiye hanze ya Rucuru, abantu ibihumbi n'ibihumbi bahawe indaro n'iyindi miryango. Vous parlez de 180 000 personnes déplacées, mais où sont-elles maintenant? Certains se sont déplacés vers la localité de Kanyaruchinya, d'autres se sont déplacés. Bamwe bahungiye Kanyaruchinya, abandi bari hirya no hino muri Rucuru nyene kure y'intambara. Hari abandi bagiye muri teritware ya Lubero. Se sont déplacés dans le territoire de Lubero, donc qui est frontalier au territoire de Rutshuru. Muri make abantu bahungira aho hose babona yuko bari mu mutekano. Aho nkuko biri ubu usanga baca baka indaro mu mashuri, amasengero, ibitaro, aho babona yuko bari kure y'amasasu n'izindi ntureka. Et que faites-vous pour les aider? La réponse humanitaire consiste notamment à tubafasha mu kubaha ibyo kurya, amazi, imiti. Ubu hari igikorwa gikomeye cy'uko abana bakingirwa muri icyo gihe cy'ubuhungiro, aho usanga abana batandukanye n'imiryango yabo. No kuvuga hari ihahamuka ryinshi cyane ryo kwitaho. Hari ibikorwa byinshi biriko biraba biciye mu mashami ya ONU canke amashirahamwe ategamiye leta, yaba ayo mu gihugu canke mpuzamakungu, ariko kandi biciye no kuri leta ya Kongo. Et est-ce que vous avez des provisions suffisantes pour aider tous ces déplacés? Nous faisons avec les moyens que nous avons. Dukoresha uburyo dufise. Ni ingorane zateye tutari tuziteze, na cyane cyane yuko izo ntambara shasha zatumye ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bahunga. Donc aujourd'hui nous faisons avec les moyens que nous avons. Murumva rero twikora ku buryo twari dusanganywe, tukaguma turondera yuko haboneka ubundi buryo bwo gufasha kuruta uko biri ubu. Ariko ubu turacyashoboye kurungika abakozi bacu gushikana imfashanyo aho hose ikenewe.
Et quels sont les plus grands défis auxquels vous faites face? Le plus grand défi, c'est vraiment de pouvoir... ibibazo bikomeye cyane ni ugushobora kongereza ubushobozi bwacu bwo gufasha abo bantu no gushobora kumenya iyo baherereye kugira tubashire imfashanyo. Turafise ingorane yo gushika aho hose bikenewe nk'uko twabyifuza. Haracari intambara aho urumva yuko atawo kwiyunguruza mu masasu, notamment parce qu'il y a encore des combats, c'est impossible de bouger sous le feu de l'action, mais ariko iyo batariko baragwana abatanga imfashanyo baragerageza kwishikana aho hose ibikenewe. Abantu 180 mu ndwi zibiri gusa ni benshi cyane bakeneye imfashanyo, haba mu byo kurya, ibyo gukikamwe umusaya, imiti no kuvurwa. Bene ivyo bintu byose bikenerwa haba ku bana canke ku bakuze baba bahuye n'ihahamuka. qui sont nécessaires autant pour les enfants que pour les adultes qui sont traumatisés. Yvon Edunu wo mw'ishami rya Loni rishinzwe ubutabazi OCHA muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nisegure kubera ko mwumvise ko ibibazo namubajije twavuganye mu rurimi rw'igifaransa ariko byagombye kuba byashyizwe mu Kinyarwanda. Tujye mu karere k'ihembe rya Afurika. Nyuma y'iminsi 10 y'ibiganiro muri Afurika y'Epfo, amasezerano atunguranye yagezweho hagati ya guverinoma ya Ethiopia n'abarwanyi ba Tigray agamije guhagarika imirwano burundu. Hashize hafi imyaka 2 kuva umunsi intambara y'ubugome itangiye mu karere ka Tigray mu majyaruguru ya Ethiopia. Kuva icyo gihe iyi ntambara y'umwiryane yateye impfu z'abantu babarirwa mu bihumbi magana, yakuye ababarirwa muri za miliyoni mu byabo, inasiga abaturage mu ndiba yo kwicwa n'umudari. BBC World Service nicyo gitangazamakuru mpuzamahanga cya mbere kibonye amashusho avuye muri Tigray kuva mu kwezi kwa 8 kuva akarere karafungiwe amayira mu myaka irenga 2. Inkuru ya Aniso imuragizwaho na Jacques Nitegeka. N'amasezerano agezweho bigoranye. Leta ya Ethiopia ivuga ko akomeye cyane kubera ko inyeshyamba zemeye gushyira intwaro hasi, ariko no kubyitondera. Olusegun Obasanjo ni umuhuza w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika muri aya masezerano. This moment is not the end of peace process. Ibi ntibisobanuye ko ari impera y'inzira y'amahoro, ahubwo n'intangiriro yayo. Ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ashyizweho umukono uyu munsi ni ikintu gikomeye cyane kizatuma iyi nzira y'amahoro igera ku bintu bishimishije. Amasezerano yo guhagarika imirwano aheruka ntiyubahirijwe mu kwezi kwa 8. BBC yabonye amashusho ya video n'ubuhamya bivuye imbere muri Tigray, amafoto yerekana igisa n'ikibuga cy'imikino cy'abana cyasutsweho ibisasu. Leta ya Ethiopia ishimangira buri gihe ko itibasira abaturage b'abasivile. Uyu mukecuru hujukuruje yahunze imwe mu mirwano ikaze iherutse. Aragira ati, nasize inyuma abana banjye n'abuzukuru banjye, ntabwo azi niba bararokotse. Abantu babanywe mu byabo n'imirwano bafite inkuru mbi zo kubara ku byababayeho. Ntabwo tuvuga umwirondoro wabo kubera impamvu z'umutekano wabo. Twabonye abakuru b'imiryango batemagurwa, abagore basambanywa ku ngufu n'abana bicwa. Twabonye ibibi byinshi. Ibi bintu twabonye byaduteye ubwoba cyane, maze bituma tuza hano. Hari amabi menshi akorwa muri iyi ntambara. Abantu barapfa kubera ko nta kwinjira cyangwa gusohoka, cyangwa se bagahitanwa n'inzara. Abana barapfa kubera kubura imiti. Turimo gutakaza abantu. Aka karere kamaze imyaka 2 ahandi mu gihugu no ku isi batamenya ibikaberamo imbere. Abantu bahatuye nta serivisi za banki bafite, nta serivisi z'itumanaho n'umuriro w'amashanyarazi nazo bafite. Imiryango itanga imfashanyo ivuga ko hafi buri muntu wese mu batuye mu majyaruguru ya Tigray hakeneye imfashanyo y'ibiribwa. Abahatuye barifuza cyane ko ibintu byasubira uko byahoze mbere y'intambara. Mu nkambi nini kurusha izindi z'abavuye mu byabo iri Mekere, Asefa Tsegayi agorwa cyane no guhinga ibyagaburira umuryango we. Buri musaruro we urarumba, arifuza cyane gusubira mu isambu ye nini. Tukiri mu byacu twarakoraga cyane maze tukabona ibidutunga, ariko ubu ntacyo dufite cyo gukora, nta muntu n'umwe udufasha. Aha tuhamaze umwaka kandi twahawe imfashanyo inshuro 3 gusa. Aya masezerano mashya araha icyizere Tsegayi n'indi miryango myinshi ko bashobora gutangira inzira yerekeza ku bwiyunge, ariko byashoboka ari uko impande zihanganye zikize mu bikorwa ibyo ziyemeje ziyashyiraho umukono.
nkuru ya Anne Soy mwagezwagaho na Jacques